eheraba abantu ntibagikora, mugende ruguru mugende no ngaha benshi abo muri leta bibiri mu rudanazwa nka bose. Ikigira kabiri ni ikintu kijanye no kugwiza umwimbo. Iwacu mwishiramwo Rikome twe tuvuga tuti abasangiye ubusa bitana ibisuma, mu ndarara inzara hakazinduka inzigo. Abantu bumve yuko umwimbo utadugijwe bidakunda kw'igihugu gishobora gutera imbere na gatoya, nuko tutagira icyo no kwita modere economique. Nk'ubu baravuze ngo burimyi ngo inzahabu niyo twashize imbere, mugabo waza kuraba ico kintu cy'uburimyi turacarimisha isuka. None urimisha isuka, wewe urimisha isuka cyo vuga ngo bagize modere economique y'uburimyi bigenze gute? Ukirima uko warima avare independance. Murabizi neza yuko ejo aho bukera tuzokwibuka imyaka 35 abarundi biyemereje ubumwe bwabo. Iyo myaka 35 ni imyaka mbere mwashaka haba nikonje abarundi ntibakore, mugabo umuntu arashobora kwiyumvira ukubaho kubumwe bw'abarundi bwagiye mu bitarbo ko mu by'ukuri bwashoboye kudufasha cyane gushikira ubwo bumwe. Jewe novuga ko abari bahari ico gihe babigize kubera nkeka babonye ko hari ibibazo mugabo babigira mu by'ukuri batavyemera bamwe muri bo. Ikimenyamenya nuko inyuma y'imyaka 2 haciye haba injyane ico twise la guerre civile mu Burundi mu 1993, mbere n'inzego ziragira ibibazo z'igihugu. Murazi yuko wari yatowe muri demokrasi nabo bafashanya bishwe, hanyuma gaca hakurikira ubwicanyi butagira izina buvuye kw'abanye politike nyene. Ibi rero ni bimenyetso vyerekana ugiye kuraba ibintu biri muri rya charte y'ubumwe bw'abarundi, biraboneka neza yuko mu bisanzwe iyo babishira mu ngiro uko byari ibintu by'akamaro. Mugabo kubera abarundi dufise ikintu bita hypocrisie, uburyarya, cyane cyane abanyepolitike bavuga ibintu n'umuntu wambwa bakabihakanisha imitima yabo n'ibikorwa byabo, biraboneka neza yuko ivyo bibazo byagumye biriho. Rero turafise ibitabo bitari bike. Ibitabo dufise duhere kw'ibwizwa shingiro. Ibwizwa shingiro riragaruka kwa ayo madokima yose nashikirije navuze. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri ni ibitabo igihugu kigenderako arico twita vision, imbonoka zoza 2040 2060, imyaka 35 15 ya mbere na 20 ikurikira. Finalité y'iyi vision, donc indunduro ya vyose y'iyi vision, nuko igihugu coba gitekanye kandi umurundi wese akaronka icyo afungura kandi akabaho neza. Ariko tuvugishije ukuri, uravye ama indicateur ari mu iyi vision, biraboneka neza yuko n'ukuri turi ahantu habi mu bintu bijanye n'iterambere. Mugabo kandi turafise n'ibindi bitabo biza gushira mu ngira arico cyitwa peine de réviser, cya gitabo cy'imyaka 5. Hariho n'ikindi cyo kugwanya igiturire cyitwa stratégie nationale de lutte contre la corruption. Hariho n'ikindi gitabo cyitwa document de stratégie
pour la stabilisation macroéconomique ni gitabo naco ni gihambaye cyashize imigambi kanaka mu myaka izorangwa mu myaka ibiri. Ivyo bitabo byose rero ni bitabo byerekana yuko mu vy'ukuri twariko turagira iyo tuja, twariko turabona ahantu tugomba gushika. Ariko rero ivyo bitabo kugira ngo bishoboke birafise ibintu nyamukuru. Ivyo kandi biri mu bintu biza gutsimbataza ikintu cy'ubumwe bw'abarundi. Ariko kandi ivyo bitabo byonyene ntibikwiye kuko ibitabo byamye bikogwa, byamye bigigwa, byamyeho. Nta muntu rero yohava aja ngaho ngo yiyumvire yuko, ndabibutse yuko intambara ihagaze muri 2005 mu 2005 habaye inzego zatowe n'abene gihugu, hanyuma twarashizeho ikintu bise CCRP ya mbere, CCRP ya kabiri, n'amadini twari dufise baraduyaduhebera n'ibindi. Mugabo nticyabujije yuko mu mwaka wa 2015 kubera abanyepolitike bigenje uko bigenjeje nyene, mu mbabarire hari abatavyemera, mugabo byarabonetse yuko abanyepolitike batabyifashemwo neza. Aha ntibave mumbaza ngo ni bande canke bande, jewe abanyepolitike bose mu Burundi bafana ko ari cyo kimwe. Uravye inyifato bifata baba ari ku butegetsi canke abatari buriko, ataburi kuribwo, umwe wese avuga ati jewe ngomba kubuguma ko canke ubundi kabuja dogozwe ntari ngorane. Mugabo nagira nibutse ikintu kimwe, muri politike hari ikintu bita ethique politique. Ethique politique na valeur individuelle ni ibintu ngomba ngenderwa ko umuntu wese agomba kugenderako kugira ngo ibintu byose abikore birimo ethique. Aho ni giti ciyiwe. Hariho na la morale. Burya umunyepolitike ntari autorize gukora ikintu kitarimo morale. Urabona ibintu bavuga ngo bijya ngo c'est anti morale. Burya umuntu yakoze ikintu kiri immoral. Ivyo bintu abanyepolitike bacu mbona umengo biragira kubesha umengo ni ibintu bisanzwe wabo. Oro mensonge, burya mensonge bani en politique. Mugabo harabitwaza amateori witwa Machiavelli ngo kandi murango ndavyo mu masoroga yabo ngo igihugu ntigitangwa kiragwani, sinzi ngo kiragwani, sinzi ibintu nk'ivyo muranumva gutaga citadire kwa. Mbega ko jende umurundi, wewe uri umurundi, undi wese n'umurundi, ninde wari wawe ahubwo twovuga tuti igihugu ubishoboye wese naza afasha. Kumengo none n'ibintu byo kugundira nk'umwana w'umukunzi winda. No, igihugu ahubwo umuntu wese abishoboye akwije ivyo no kwitare critère naza afasha igihugu giteza imbere. Mbwe ivyo kuvuga ngo muri turekura je ne sais pas ibintu wumva byo atamuntu ashobora gusabirako. Ivyo rero abantu nibumve yuko en politique il y a de l'éthique, il y a de la morale. Iyo rero abantu batara ibintu vya morale na ethique bitashizwe imbere en matière de gestion d'une nation, na usanga haca ibibazo. Ibiro ndabivuga ndabirabisha kuva Uburundi bwikukira gushika uno munsi. Iyo ayo mavaleur ethique yabuze muri societe haguma haba ibintu nabwo batisubiriza. Nivyo biguma biba, nivyo biguma biba. Aho usanga umengo turi dara jengre ura roi de plus fort gouverne prime. Ibyo navyo bivuze ngo bifashe Uburundi. Ivyo rero ni ibintu nibaza yuko tugomba kugira ko navuze ko dufise amadokuma, mugabo ayo madokuma kubera ibiri mu madokuma ni majambo tuvuga bitari couronné par ces éléments éthiques et moraux, ni bimubona twama mu izinguzingu. Nagira rero mvuga ibintu nka 5 6 canke 7 mbona ko ari menace ikomeye cyane ku bintu bya cohesion. Mugabo kandi bishobora gutorerwa umuti facilement. Ivyo bintu birahambaye. Ikintu ca mbere mbona gikwiye gutorerwa umuti n'ibi bintu byo gutsimbataza umwe bw'abarundi ni ikintu kijanye no gutanga ijambo nuko abantu bavuga cyo bafise ku mutima. Niho
n'abantu batwara bamenya mu by'ukuri ibibazo biba bihari. Mugabo umuntu mubugiye kuvuga pourtant ivyo bintu ugiye kuranga izo shingiro ukaraba mu masezerano Uburundi bwashize gw'igikumu no kuvuga la charte universelle des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ivyo byose birimwo birerekana nk'ubico bitaro droit de manifester mu Burundi. Uvuze ko manifesta kwita umugo umunsi pourtant biri mu itegeko, biri mu itegeko. Mugabo ivyo oya abategetsi babatwara no munsi barashobora kwibaza ko umengo ni ibintu bisanzwe, mugabo bibona iyo habaye ingorane. Babibona iyo habaye ingorane. Nico gituma jewe mvuga nti abantu ico kintu cya liberation de la parole ni kintu gihambaye gose. Ikigira kabiri ni kintu kijanye no kugwiza umwimbo. Iwacu mwishiramwo Rikome twe tuvuga tuti abasangiye ubusa bitana ibisuma, mu ndarara inzara akazinduka inzigo. Abantu bumve yuko umwimbo utadugijwe bidakunda ko igihugu gishobora gutera imbere na gatoya. Ivyo rero navyo birafise inzira bicamwo, birafise n'ingene bikogwa. Iyo bidakozwe mu buryo bwiza hari ibintu bigora. Nk'ubu turavye ingene turiko turakora n'ingene turiko turagira, biraboneka neza yuko umwimbu mu vy'ukuri bijya bitabona vuze byose bishika kuri 4 nibidufasha gushikana kuronka umwimbu. Mugabo hari kindi kigira gatatu kica kiza kubloka cyane ibi bintu byo kudugiza umwimbu. Eraba abantu ntibagikora. Mugende ruguru, mugende no ngaha, benshi abo muri leta bibiri mu rudanazwa nka bose bari mu mara affaire, none bazogira umwanya ryari wo kwiyumvira ivy'igihugu. Ivya production ngabo bica bigora. Ico ni cyambere. Kigira kabiri ni kintu kijanye n'abantu ba ruguru canke no mu gisagara usanga ububare bwugururwa ku murango. None abantu birirwa mu kabare bakubwira batutagiye mu kabare amastress yotumara dufise ibibazo byinshi. Mugabo abantu bakibagira yuko mu ndarara inzara hakazinduka inzigo. Ivyo bintu rero ni kibazo gikomeye, ni menace ku kintu cy'ubumwe bw'abarundi. Ikigira gatatu ku bintu byo kuduza umwimbo ni kibazo kijanye mu vy'ukuri nuko tutagira ico no kwita modèle économique. N'ubu baravuze ngo burimyi ngo inzahabu ryo twashize imbere. Mugabo waza kuraba ico kintu cy'uburimyi turacarimisha isuka. None urimisha isuka, wewe urimisha isuka cyo vuga ngo bagize modèle économique y'uburimyi bigenze gute? Ukirima uko warima avant l'indépendance. Ivyo ntibishoboka. C'est pas possible. Uburi kurabesha kandi je birangora gutahura ivyo bintu ingene uvuga ngo wahaye hanyuma imbuto ntiziboneke ku gihe, ifumbire ntiboneke ku gihe, ibintu byose ugacusanga n'urudubi. Umwimbu waboneka ugacubora kubera utakingiwe none gayema. Mwe mwumva ivyo bintu abantu bacu baba bari imbere yacu. Mwe mwumva ko ivyo bintu ari ibintu by'ibibazo bikwiye gutoreka umuti. Uburimyi rero burashobora kudufasha. Mugabo buzodufasha ibihugu byose muzorabe ibihugu byateye imbere usanga ari 5% 10% maximum 20% aribo barima. Mugabo baca bagaburira bose kandi bagaca bashora no hanze no musesekara. Mugabo twebwe hari hafi 90%. Iyo ni menace ikomeye cyane kutagwiza umwimbu. Ni menace ya gatatu. Menace ya kane ikomeye cyane nayone nuko kuntu mu gihugu cy'u Burundi hari abantu bari hanze b'impunzi. Iyo ni menace à la cohésion. Ni kintu gikomeye cyane kibuza abantu gutera imbere hanyuma kandi no kunywana bikwiye. Ntushobora kuba ufise impunzi zirenga 200 kuva Burundi bwikukira twamana impunzi hanyuma ico kintu ntukibone ko ari kibazo cy'igihugu wowe ugacuvuga ngo amahoro yose ni ngo nijya nawe uburi kurabesha abantu. None twese bona hari umwana arimo ngaha ntitubona ibiba nibitaba hariya.
nta gihugu na kimwe gifise impunzi zirenga ibihumbi 10 hanze, naho byo ari ibihumbi 5. Twebwe numva turi ku 200. Ushobora kuvuga ngo urashobora kugira amahoro arama mu gihugu ntibikunda. Icya gatandatu ni ibintu byo kudasangira, icya gatanu ni ibintu byo kudasangira iby'igihugu. Navuze iyo umwe mumaze kuduguzwa mu bisanzwe haca haba ico bita equité sociale, equité économique. Ibyo mwashaka muri vision ni nkingi ya gatatu, ico bita equité ni nkingi ya gatatu. Inkingi ya mbere ni production, kuduza ubutunzi. Inkingi ya mbere ni urumva twabari bashizemo n'ijya nkingi no mu ijya vision. Inkingi ya mbere ni donc ni gouvernance, lutte contre la corruption etc. Ya kabiri ni kuduza ubutunzi. Inkingi ya gatatu ni equité. Ikintu cya gatanu rero kijanye na equité, gusangira ivy'igihugu, urabona barazanye n'amasuro ngo ntukorako. Iryo suro ni mwavyumvise muri CNDD-FDD. Je murabambariza kandi murabesha mukomwe nimwigera mu bibaza na mwebwe. Murabatubariza ingene ntukorako ishobora kujana na ntuze nyene y'igiti. None umuntu atwara akavango ntukorako ikabasoga yiwe. Mwe mu ivyo bintu bica bigenda gute muri society? Hariho n'iyindi soroga ikijana niyo ngo caratuvuye. Nivyo birumvikana umuntu yagiye mu ishamba kamara imyaka 10 n'ibintu vyumvikana vyo ko aba yararushe. Mugabo abariko agwanira ico nita ini bonne cause. Nta numwe atazi ibintu vyabaye mu gihugu cacu. Nabivuze ndabitangurirako intwaro zahahora zararenganya abantu, ikaba ari intwaro y'umuryango, ikaba ari intwaro y'intara. Mbere je numva ko yari y'umuryango ubiravye neza ivyabo nivyo vyari bihari. Mugabo iyo rero ugize Imana ikaguti ukagwanira urugamba hanyuma ukagera hejuru, nucuvuga nk'umwana, nucuvuga nk'umuntu avuga ati c'est moi ou rien. No, oya, ucuba umuntu arabira bose n'abo bantu witabansi. Nico rero nariko ndavuga ethique politique, la morale en politique. Ibi rero ayo masoroga je nizera yuko kuri muri CNDD-FDD yakuramo, bagakuramo iryo jambo baracaratuvunye. Ndibuka narigeze kubibaza umukuru w'igihugu turi mu Bubirigi muri 2022. Ndamubwira nyakubahwa president, hariho hamasoroga tajana n'ibi bintu mwe muri ko muravuga. Ntushobora kuvuga ngo ntukora ko njaho ngo caratuvunye ngo bivuge ngo abantu babigire ikintu kintu ngo uvuge ko dushobora gute, ntibikunda. C'est pas possible. Hariho ini partie de la population baca baba frustre, abandi nabo bagaca bumva ko bamwe bakumva ko bikoreye igihugu, abandi nabo kibikoreye. Murumviye nunze mu gihugu rero aho usanga bamwe umengo bikoreye igihugu, abandi nabo kibikoreye. Ingaruka mbi zavyo ntabwo bushoboka. Muravyumva ko ngaho ntabwo bushoboka ntibikunda. Tubatwa turahendana. Tuvugane rero ukuri kugira ngo murazi ko nahereye ku kintu bita la libération de la parole. Iyo dans une société donnée, la libération de la parole n'est pas donnée, la finalité yavyo ibintu birashwanyuka. Narababwiye mbere abantu baritwengera, mbona abantu besho kuma bicisha ku ntuze ndababwira ni bane bamana mama mumere magabi ibintu byuko abantu batwara bagiye kudandaza. Bagiye mu rudandazwa ugasanga abasoda, abagenero, abapolisi, ugaca usanga bahari n'abategetsi bavyangoye ngo ni udandaza ni mudandaza. Ibi nibi muzoraba ivyo bizotwegera. Natanze akaronga ikongo ntanga akaronga mu Rwanda mu myaka yaheze. Ingene abantu bariko baragwana baca biruka kubera iki? Araraba mbega amakamyo yanje ibi amamagazini yanje mitamwiki agaca yiruka. Ibi bintu rero jewe mvuga nti nibafata ingingo yuko ivyo bintu byo kudandaza byo bo bivamo. Ikintu kigira gatandatu ndibaza, ikintu kigira gatandatu kiri ari menace ku bintu bijanye na cohesion na l'unité, ni kintu kijanye nico no kwitariza injustice, akarenganyo. Akarenganyo ni kintu kibi muri societe, aho usanga mu gutanga akazi
umuntu aba ari mu mugambwe abari hariya mugabo ntibarabe ikintu ashoboye ikintu mu butungane ugaca usanga umuntu atunganiza ko yatanze amafaranga umworo urumva acabura ikibanza umuntu bagafungwa amapurizo ugaca usanga aruzuye mugabo ugaca usanga ivyo bintu biragoye iyo ni menace ikomeye cyane ibintu bita ama injustice y'uburyo bwose avyara ingaruka mbi muri societe. Menace y'indwi ari unité nationale ni menace ijanye nuko abantu badakora. Imvuro zituma abantu badakora ni nyinshi mugabo reka mvuge nka zitatu canke zine. Imvo ya mbere abantu ntibabashira ku gihe ntibabashira ku kivi ababijejwe none ndabaha akarorero usanga abagabo ku mabarabara muzogende murabe usanga abantu bibereye ku mabarabara ku marigara hari abantu sisahizi bamaze kutangura kuborego mugabo babaje bakubwira baterega ibintu turimo stress iratumara tutanyoye nite ukunda ko tugira ugaje usanga rero bamaze kuba chronique ibintu by'amabicupa mbe muri bukumushira nganje yeze kuvuga yuko atamuntu azosanga mu manuze mu restaurant niki hanyuma je nasanze ivyo bintu byaranse ntibyakunze mugabo nivyo cyo gufata ingingo uri umutegetsi uri umutware uri umusuku iyo ngingo ntije mu ngiro navyo n'umuntu ko ivyo bintu ari kibazo ico ni cambere ikigira kabiri kijanye nico nyene cyuko abantu badakora urumva ari muri leta beshi bibiriye mu rudandazwa urumva nabone ntibakora ko bakora ivyabo beshi babibereye muri affaire zabo bigaje urumva bigace bica kutwe babene gihugu natwe nidukora abo dukoresheje urumva bibiri mu affaire yabo bamba barenda bivuge navuze ikintu cyambere liberation de la parole kugira ngo ubumwe bushobore gutsimbatana byese mu rupfasoni udatukanye ko gutukana si byiza no kuvuga nabi si byiza nico gituma nibaza yuko meme na nico bita discours de la haine na yone ari kiri mu bintu bituma igihugu kitamera neza no kuvuga amajambo y'inzankano yiki navyo ndabona ko bigwiriye mugabo twe tuvuga tuti abantu nibaje ku kivi par tous les moyens. Ica gatatu rero kwiki ni kintu c'imishahara urumva murabizi ko navuze kare bavuga yuko ngo leta ivuga kwiguhemba kahita guhemba no gaco uyihinda kuyikorera uravyumva nagenda babwire akantu umuyobozi naganiriye nawe nibaza ko ari hirya yejo umuyobozi akomeye ntukura ndavuga izina ngaha arambwira ati jewe ndi umuyobozi urabona ko ndi umuntu akomeye ngaha umuntu asanze mu biro urabona ko ndi ikintu cy'igihangange kwete ati mugana kubira ngo 410 ati rero urumva 410 jewe n'ibyo 410 ndi hinzi 400 ati mvire 400 ati gerageza wiyumvire iyo nzahiri ati ntaho ndakubarira ati mugagerageza wiyumvire iyo nzahiri ati rero twebwe naho ndi muri CNDD-FDD ati twebwe turabona ko ibibazo nyamukuru tugira tubivuga bihanze igihugu ati rero nukuri leta idatoye umuti w'ikibazo cy'imishahara ati bizogora gose ko dushobora gutera imbere ko dushikira ijambo no kazoza ati nje gituma haguma habi biturire nje gituma haguma habaye ibibazo ati biragoye ivyo rero kugira ngo bishoboke nuko namucenda mubwira nti rero ntibujya ntibiragoye cyane kuko leta nishobora kuduza imishahara ubutunzi buri uko buri no munsi ntibikunda abizi by'ubutunzi barabizi ikintu bita inflation ikintu bita la devaluation ikintu bita la depreciation na materme en économie akoreshwa cyane mu bagize économie politique cyane n'abandi ivyo rero ni ibintu vyerekana cyane yuko ama agrega économique yose cyangwa ibipimo by'ubutunzi mu Burundi byose biri woruje ni ibintu biboneka tuze tubona
ivyo rero bica bituma hadashobora kuduza umushahara ngo bikunde, ntibikunda ko umushahara uduga kubera ico kibazo mejeje kubabwira. Bica bisaba rero yuko abantu bategerezwa leta, muranumva umukuru w'igihugu avuga ngo tuvuze leta, hariho leta au sens large na leta au sens figuré. Aha niko ndavuga leta au sens figuré, abi guverinema niyo itanga intumbero y'ingene ibintu byose bigenda, mugabo nibabanza bazive mu rudandazwa kugira ngo bashire abantu ku kivi. Bizogora rero ko dushobora gutsimbataza umwe bw'abarundi hariho ubukene butagira uko bungana, abantu bavuga ngo baja gukora badahembwa, nibikunda. Ico ni kigira nindwi je pense. Ikintu kigira indwi kijanye na menace ari unité nationale, ni ikintu kijanye no kudahibiba ikibanza abantu bize. Iki gihugu hari ingorane do dénigrer les intellectuels. Iki gihugu kirafise ingorane zo kutumva ko umuntu yagiye mu ishuri afise cyarusha abandi. Nivyo simvuze yuko n'abatize badashobora kugira ico bafasha, barafasha. Muri Etats-Unis hariho kandi agenda mwabo, hari abo bita aba autodidacte biyigisha akiga kandi akagira. Uwa mbere ni Ibrahim Lincoln, yari yigishije ariga arashika no kuri niva b'umuavoka, aratwara n'igihugu ca Etats-Unis. Ariko kandi ari mu president ba mbere bashoboye kumarika amateka y'igihugu, arerekana ko bishoboka, arashiraho ibintu bikomeye. Sinibuka neza kumengo niwe yagize meme na abolition de l'esclavage, sivyo? None uyo muzagende muri ubuzima bwa Abraham Lincoln, muzogende mu murabe mwese, mwarize murabizi, muzogende mu murabe uyo muntu yaragize. Rero abantu batwara hari gihe uza wumva ngo baragowe, je ne sais pas, ibintu nk'ivyo ntibisigura yuko waragowe ucurundira kwikumakubira ko vyose eka, ahubwo ndavuze ntibaragenda bigire kuri Abraham Lincoln ivyo yakoze, kandi nakubwiye ko we yigishije kuva akiri umwana akiri muto ateba aragira. Nico gituma burya muri Etats-Unis muzogende murabe, burya barafise des universités zitanga amadoktora y'abantu bagize ico bamaze muri societe, ico bamaze mu gihugu ivyo bakoze, kandi batigeze bagira crisis normale universitaire. Muzogende mubaze muri Etats-Unis. Mugabo twebwe umuntu bamwevariwa pare ibintu d'une manière partisane. Et pourtant Etats-Unis muzogende murabe, uno munsi c'est la première puissance au niveau mondial, yerekana ko ibintu vyose bishoboka. Murabona yuko ico bashatse ku isi arico kiba. Ivyo rero nibaza yuko kugusuma modele nziza nta kibazo na kimwe birimo, kusuma modele nziza nta kibazo na kimwe kirimo. Rero ibi bintu vy'abantu bize bagomba guhabwa ikibanza. Ibi rero bica bijana n'ikindi kigira kabiri kuko ico kintu cindwi, ikintu kijanye n'abantu bize baguma bagenda. Eheraba abametse, abaganga, eheraba abarimu n'abandi. Ivyo bintu ni menace ikomeye. D'abord au développement et partant à la cohésion. None leta iri kwikora iki kwibi bibazo ko mbona umengo nagacerere? Izi menace rero zose mvuze n'izindi ntavuze ko ni nyinshi, ni ibintu mbona yuko mu by'ukuri bigomba kwicarirwa kugira ngo dutsimbataze ubumwe bw'abantu. Nyamba twipfuza yuko Uburundi bushobora kubi un pays paisible kandi birashoboka. Mugabo nagira ngaruke mu guheraheza ku muntu yitwa Bagaza. Nkuru nziza yaramuvuze aramutanga ko reference
kandi ni vyiza. Ndayishimiye perezida actuel aramutanga ko reference n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mwaruvuze yamutanze ko reference. Mugabo rero ikintu jewe ntemeranya nabo ni kimwe, baza bidoga. Mwarumvise umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko aravuga, yaciye atanga akarorero k'abantu bo muri leta yazanye umugambi w'amavoka, hanyuma atanga akavuga ati kuri bagaza ati mugabo jewe ati simwa imyaka 2 none administration nibo, inama nshingamateka nibo, bakuru bashatse bashiraho bagombye. None ivyo bintu kweri mwumva ari ibintu vyumvikana yuko umuntu ntuwaza kwidoga, none yidoze rufitira kidoga, ubundi muntu nciye hari akidoga, pour finalement bica bigenda gute? Tweto mu bisanzwe umuntu atwara tumukeneye kwinyishu, turumvikanye. Umuntu atwara tumukeneye kwinyishu, ntitumukeneye ko azatubwira ngo nakayakoze nabi, mukure uza n'undi abikora. C'est clair, mukuru muza n'undi abikora. Reka rungaruke ku bintu nka 5-6 byabagaza. Bagaza baramutanze ko reference, ni byiza ko bagaza natwe tumutanga ko reference. Bagaza igihe ciwe yabanje gufata ingingo ya mbere yo gukura ubugerego. Simvuze ko ibintu byakuri bagaza byose byera, murabizi ko hari ntwaro ishimikiye ku muryango, bakurana mugabo bageze amakuze mugabo barakora wari umuryango. Hanyuma kandi hari n'ikibazo c'intara n'ubwoko n'ibindi byaraboneka bye ntivyigeze bivaho mu byukuri, kuko ni nayo mvo yatumye ibintu byose vyononekara. Urumva mugabo rero jewe nagira ndababwire yuko ibintu bagaza yakoze cyane mu by'ubutunzi ari ibintu byo gufatira ko mu by'ukuri. Murumva ibi bintu byo gufatira ko bagaza yakoze, ubwa mbere nico kintu ni ibintu bijanye no gushira abantu ku kivi. Bagaza yarashize abantu ku kivi cyane ku buryo atamasaha y'akazi akabara nakamwe kabakuguruye. None ivyo bintu habuze kugira ngo abatwara no munsi babikore, barabivuga ntanumwe abikurikiza. Uri buko umushikiranganje ari umuntu mu gihugu yigeze kuvuga, mugabo byarase ko ivyo bintu bikorwa. None habuze iki abantu babashire ku kivi bakore. Navuze ko abantu usanga baborewe mu gatondo ukamengo nibisanzwe. Ico ni cyambere. Ikindi kigira kabiri bagaza yakoze, yarabujije abantu ko baja mu rudandazo. Umufonctionnaire wa leta, umwarimu, umuganga, umusoda, umupolisi, abamagistra, abaho cadre de l'etat bose carazira yuko abo bantu baja mu rudandazo. C'est interdit. Hariho n'ikindi cyari cyarabaye, buya carazira ko mu magistra yicarana n'umudandaza mu kabari, carazira. Mugabo buya nishushushe muragenda murabe. Simvuze ngo nibicarane, mugabo hagomba kuba ivyo no kwita amanorme kugira ngo service public yitwa service public nyene. Ikindi kintu kigira gatatu bagaza yakoze gihambaye ni kintu kijanye no gushira imbere abantu baciye ubwenge. Bagaza muzobazi afise yagize umugambi yaca arondera umurundi suivre critère, uyo muntu atahari yaca arondera umudagi, akarondera umushinwa, akarondera umurusiya, na yamukura hari hose wico bapfana yari resulta. None ivyo habuze iki mu Burundi ngo ivyo bintu bibi? Habuze iki? Twebwe urabona nabo twiba ko dufise uno munsi baguma bigira, kandi muri CNDD-FDD baragendaga izinzi mwari mubizi, mugende murabe imiryango yabo benshi
bose nta nibake bari ngaha buye. Hanyuma tugira ikosa rikomeye, aba diaspora dufata ko mengo nabasi b'igihugu bose, sinzi ko ivyo mwabibonye. Burya bijya byo gushira muri constitution yuko ata muntu afise double nationalité azokwagisita ku bintu by'igihugu hejuru, byavuye ukuntu babonye abantu baciye ubwenge bababwiye bati ibintu bishoboka. Bigaca bijyana rero n'iki kintu navuze cyo kudenigra, cyo kudaha ikibanza abantu bagiye mu ishuri. Ibyo navyo ni ingorane ikomeye navyone. Ikindi kintu Bagaza yakoze cyanyuma mwashabwira ngo kuko ni byinshi nitwo biheza. Ikindi kintu Bagaza yakoze gihambaye cyatumye ubutunzi buduga, yarazanye ibyo twise amashirahamwe aba ayabigenga canke ya leta, acarashiraho n'ikintu bise amaproje, araregionaliza, arafata ibintu vyimburwa muri regie canke iriya baragira, niyo havutse ibintu vy'ama SRDI n'ibindi. Rero jewe novuga yuko Bagaza c'est un modèle en matière économique, mugabo murabona neza kubera ibintu vyagiye biraba by'intambara, ibintu vyose yakoze vyinshi urabona ko vyasambutse no biguma bisambuka. Amasosiyete menshi yarugaye, mwebwe muribuka ya masosiyete nka Reteri di Burundi, muribuka amasosiyete nka Siruko, muribuka amasosiyete nka Verundi, hariho n'izindi nyinshi cyane ziba privé public, hariho n'aba privé ndibuka nka societe yitwa Dimac yakora ama PVC, n'izindi societe nyinshi zabayeho, hariho n'iyitwa Fabri Plastique, mbega iraca nawe n'ikibaho ika zakora ibintu by'amasashe n'ibintu. Ivyo bintu byose amwe n'ayaba privé ayandi n'aya leta, nizitugaye zisa n'iziri mu bitaro, sizibumva ko ziri kumfira. Ivyo bintu rero tubona ko mengo ni ibintu bisanzwe dituno, sibisanzwe yemwe, sibisanzwe ditu. Tugomba rero kwiyumvirira hamwe ivyo bintu byose bituma haba menace y'ubumwe bw'abarundi, tukavyiyamiriza kure. Ivyo rero bishoboka n'umuntu agenda bisubiremo, burya bajya abantu bari imbere yacu badutwara bajya n'abakozi bacu. Nico gituma navuhereye ku cyambere cya Libération de la Parole, n'abakozi bacu bajya rero icyo ukora kiza kubabwira nabi, mugabo kubabwira ukuri gushobora gutuma igihugu gishobora gutora mitende, birashobora gufasha. Mugabo ntituze turabeshana ngo turiko turatera imbere turiko turavansa, ariko tutariko tuvuga ibintu bijanye n'ukuri. Ivyo nacyo biza ngo bidufashe. Rero jewe novuga yuko la cohesion irashoboka, ubumwe burashoboka mu Burundi. Hanyuma kandi ngenda babwire burya mu bantu bato twebwe bato burya nta kibazo dufise, muzogende murabe ivyo bintu ubibonera mu manza ziba muri societe, aba mariage aba ingene abarundi bafashanya niki. Urabona ko ubumwe hagati y'abarundi atakibazo. Abantu batwononye n'abanyepolitike, abanyepolitike aba yemwe abanyepolitike nibo bahweza amarere. Turasabye mu byo bakora bo mwashiremwo ico kintu ca ethique politique na la morale. Ivyo bintu cyane mu majambo bavuga, navuze ibintu bya discours de haine, mugende mwumvirize mu biganiro biba isiela. Siri turabona ubu ya monde actuel iratandukanye na monde ya kera. Turi dans un monde numérique actuellement. Umuna umubuza kuri libérer la parole, arayilibera pare inivwa upari nota. Uramubuza ko avuga aciye dandekano, nkubu akanyangira ko mvuga kuri televiziyo y'u Burundi. Aya mugabo baranyemerera kweri, ndabona ko batangora. Urumva
mugabo bakibagira ko ushobora kuja kuri YouTube bakakurikirana n'abantu ibihumbi amajana 5 umuriyoni miliyoni 3 bakavyibagira. Urumva abantu rero nibagire un canal officiel de communication hanyuma dufashanye twese kugira ngo igihugu twese nta muntu numwe akundi igihugu gusumba intege zo kubesha. Jere manda bibona ntuzenya buye yagitwara yavuga ngo yita bari mwishamba ngo nabasi b'igihugu n'abantu biwe ni muvyibuka wabo basi b'igihugu je no sais pas quoi iki mugaba bakibagira yuko intwaro zabo za kera nabo zirwa zirabahonyanga zikagira amakosa atagira kwangana baravyibagira mugabo gaca biyita kubera bafise ubutegetsi hajya buge niyo mbari yafata igihugu urabona ko bamwita ngo n'umwansi w'igihugu hajya gifata ahamwese bamwirwa murakoma amashi ndabesha niko bimeze bamwirwa murakoma amashi ariko abatwara rije nshatse kwiva ku batwara no munsi nibaje ngaho ngo berekane ko umengo ni bakuri gusumba abandi oya nta muntu numwe ari mu gihugu ngaha atifuza ko igihugu cogira amahoro nta numwe umwese muri hano n'umurundi hariya nyarucari hariya ayi yipfuza ko igihugu arimo cogira amahoro agakora ibintu byose cogira kugira amahoro suko ufise ni place de pouvoir uca wumva ko umengo ukunda igihugu gusumvya abandi oya mugira ngo umenye aho tugeze genda ngaha kwibarabara genda ngaha mwibarabara ugende n'imodoka ugende n'amaguru ni ucubona neza abantu bitwa ko bari imbere y'abandi bameze urabona baragize passage piéton muragize muraba nta muntu numwe yiswe umukuru n'ikibazo gikomeye arakugonga ukagiramo ajye mu passage piéton ni ucubonera a quel niveau ibi bintu by'ubumwe ubumwe ntibushoboka ahantu abantu bafise umwina nibikunda ubumwe ntibushoboka ahantu abantu bafise umunoho ahantu abantu bafise inda ndende nibishoboka ubumwe ntibukunda ubumwe bushoboka aho umwe yishira mu kibanza c'uwundi n'ubumwe bukunda ivyo rero abantu bagomba kubifasha no kuja imbere yavyo ni abatware nibo bagomba kuja imbere y'abandi bakumva yuko umutwara ashitse imbere ya passage piéton arindira no ku mirongo nibatonda hari abantu bashobora ko batotonda kubera ari umukuru no ikibagiwe cyo no kubahiriza umwanya nta mukuru abakuru umenga bababujijwe kubahiriza umwanya la question du temps dans ce pays ntibaho aratuma ko inama n'umushikiranganje agacirwa amasaha 3 wumva turi muri kijana cya kangahe umushikiranganje agacirwa amasaha 3 kandi ntasaba imbabazi abantu ukabego ibintu bisanzwe ndamushimira president kweri kwico kintu basha niwe muntu we president mu turi mu Kayanza ku munsi mukuru wa diaspora il y a 2 ans yamaze iminota 25 mu modoka arindiriye abantu mu modoka yakimyeje mu modoka arindiriye abantu ko bashika kuki je narinze ngo arabamara mugabo bashico gihe nta n'ijambo rimwe yavuze ko murashobora kwibaza umuntu agacegwa amasaha 2 ari umushikiranganje agaca yumva yuko atoshobora kuvuga hari abashikiranganje bamaze kubitugira nka 3 4 5 je ndabibona aba bantu barose amabanga bayakwiye canke bapfuye kuzatamura gutyo oya babazana mu bintu batazi ivyo baje bane ba mama ibi bintu ni ibintu bihambaye cyane umuntu agiye imbere y'abandi amenya ko agiye kwikorera umuzigo n'ibibazo by'abene gihugu niko bimeze ibi bintu rero nibumve yuko tudashobora gukomeza ubumwe ivyo bintu bituma umwe bukomera bitabanje gushigwa genda byita le préalable de la cohésion le préalable de la cohésion donc ibintu ngombwa fatika ko byose byo kugira ngo ubumwe bushoboke nivyo byose meje kuvuga bishika kundwi nivyo bagaza yashoboye gufatirako burya ivyo gihugu gendera kuno munyamamona tugihema ivyo bintu byose birimwe mugabo sinzi ko muri gukanuzanye ariko aravuga Gervendera ko buca ngo basha ngo ibintu by'bagaza nabene yarabivuze ngo ibintu bagaza ngo yakoze ngo nkeka batari bwiye ingene baryisima muravyibuka ngo ibintu vyiwe yakubibaze ngo byari bikomeye ngo mugabo we ngo ntibiramba ngo cyane ntibari bwiye ingene baryisima ivyo rero bivuga ko me blague mugabo utwara il faut des décisions nababwiye ko ibintu by'iterambere ata demokrasi oya urakora canke nukora erega ni nkinda inda urarya canke urapfa niko bimeze urarya canke urapfa
n'ibindi rero nibi tuvuga by'iterambere urakora cyangwa urakena ni bibiri uhitamo gukena cyangwa uhitamo gukora ivyo mugabo navuze abadushira ku kivi ni leta n'abadutwara nibarya abantu bavuga ko bakunda igihugu mu gukunda igihugu n'ugikunda n'umuntu wanu ugikunda kubera ugitwara n'ugikunda kubera kuracamura ko ivyo gikurako oya ugikunda kubera uri kurakora ibituma igihugu kiba amahoro nk'umuntu n'amarakoro none nk'umuntu ashobora gusigura muri 2026 igihugu kitagira amatara kwibarabara amatara beferuje igihugu kitagira amakamera de surveillance ibintu byanuze en 2026 kweli mwibuke igihugu kitagira maradar kwibarabara ndege nico cyonyine muri Afrika cyewe ndagenda kweli nico cyonyine ntari na hamwe dusubwe na Kongo kwera ha yama mu ntambara c'est pas possible oya vraiment abantu badutwara nibafuma bikubita amakofi nabo bumve yuko ibintu barimwe atari byo oya vraiment murakoze ati abantu mu bantu batwara hariho abantu bamaze iminsi bavuga yuko bari menase hanyuma bakanabivuga mbere n'imbere y'inama nshingamateka ndacongereko ubwo ikintu uvuga imbere y'inama nshingamateka hajya n'ikintu gikomeye gusumba n'ibindi bintu byose ati mbega ivyo oya nivyo babiri mu bintu bihungabanya ubumwe bw'abarundi bien sûr que oui none niwumva ko mu gihugu haba hamaze gukura ico bita gangster murazi mu bihugu birimwo abo twita gangster king makers murabaza neza ingene ico bihugu bimeze usanga n'abari mu nzego z'igihugu bagira ingorane wumvise rero umushikiranganje cyangwa umuhuza w'abarundi mugabe iki cyantangaje nko kumuhuza yavuze ko ari mu butungane ubwo butungane yarabutwaye imyaka myinshi kwiri hanyuma none ko hari inzego nyinshi mu gihugu abo bantu baba barabibwiwe cyewe rero ico bimpa bica image bica bimpa ivyo bintu bimpa image yuko hariho ibibazo profonde de gouvernance et de leadership je nivyo cyambona kandi rero navuze burya ku bibazo vya mbere bikomeye mu kino gihugu dufise bindi vya menace à l'unité à la cohésion ni bibazo vya leadership solide na la mise en avant des valeurs sociétales bimwe nze y'amavaleur ariko ndita des valeurs morales ivyo rero yo muri société kanaka bitashizwe imbere ngo habe ico no kwita éthique politique usanga umuntu ashira imbere amavaleur les valeurs zo kutabesha les valeurs z'ibikorwa les valeurs zo kwiyumvira neza y'abenshi amavaleur les valeurs de solidarité les valeurs de la protection de la chose publique ayo mavaleur yadashizwe imbere muri société bica bigorana c'est un indicateur yerekana yuko mu gihugu muri société hari bibazo nk'ubu uyana kubanda kwa karorero nagira ndagwa karo gasanzwe turafise n'amashinga amateka n'imaza nkinguza amateka none wowe ushobora gusigura ingene ubona haciye umwanya unganiki ujya mushikiranganje avugiye bijya bintu mu n'amashinga amateka mwarumvise ko hari umugwi waragiyeho washinzwe wagiye kugira amatoza kuri bijya bintu yaravuze amazu yubatswe umengo ajya amazu y'amakomine ajya amazu y'amazone yatwaye amamiliyoni n'amamiliyaridi yubatswe bidashe mu mategeko mu bisanzwe bagiye bashinga amateka n'abakenguza amateka baba baciye batubwira bati désormais mu ndwi zibiri zitatu tuzatubwiye abarundi ibintu ngene vyagenze none mugabo nk'usanga nyamba vyaciye mu mugambi kugira ngo baronka ivyo bintu wibaza ko vyoca babigenza gute eka mugabo none ko bose vyabaye akamizwe n'ingoma nta numwe akuramwo n'ururimi ivyo rero ni ikibazo gikomeye iyo ni indicateur ya mbere kwereka yuko ikindi naco mwarumvise ibintu vya nagesa mwarumvise ibintu vya mbarisiyapi mwarumvise ibintu vya fomi yo urazi ko na Gervais Ndirakobuca
urazi ko yavuze kuri bijya bintu bijanye n'ifumbire yarabivuze ko mugabo none muri habaye iki voilà l'indicateur yerekana yuko burya mu bisanzwe dufise ikibazo gikomeye en matière de gouvernance, en matière de leadership et en matière de mise en avant des valeurs sociétales et républicaines. Tumaze imyaka 35 ni mu isanganiro je pense ati tumaze imyaka 35 duhimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi. Reka ndababwira ikintu ntunze mwa kino gihugu cacu hari ikibazo gikomeye kijanye n'ibintu by'iminsi mikuru gikomeye cyane kandi sinzi ko muri abibona igihugu kiri mu bihugu vya 3 vya mbere bikenye ku isi tukama mu bikorane ndaza kugaruka ku ico kibazo mwabajije mugabo tukama mu bikorane murabe nk'ibikorane tugize kuva umwaka uheze mu mpera z'umwaka uheze murabe ibikorane tugize twagize iminsi 35 abafonctionnaire bose ba leta atani litro y'igitoro atabitoro bihari badugisira murabe ibikorane ndiko ndavuga ibikorane igikorane cy'umukuru w'igihugu cy'umuryango mukuru w'igihugu igikorane cy'umugambwe igikorane je ne sais pas ibikorane je ne sais pas isira iyo ni iminsi mikuru je ivyo bintu mumbabarire ivyo bintu kandi nawe ngomba mugabo n'ibintu nabonye iwacu aho nakuriye ruguru mu Kayanza twari dufise abasangwa butaka twabana tubana mbere mwiraga ibigori ubu turaganira namo tugendana cenda bafise turaganira tukavuga ati gabasha ne mwebwe kubera iki mwiraga ibigori mu kwa kane sinzi ko mu kwa cyangwa yego mwega mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kane mwiraga ibigori mwe mwacha mu muvyina iminsi yose atamuntu yabaryamana sinzi murabaza neza mwiraga ibigori abasangwa butaka kera jewe nkiri umwana ibigori byava kuba vyeze ntitwaryama baravyina make ibigori biheze nebasubira kudandaza inkono urumva rero twavuga dutebura tuganira gutyo ko nk'abantu bangana ivyo rero byo ntushobora kwama mu minsi mikuru ukenye ngo ushobore kuva kuzotera imbere ntibikunda ivyo rero ikibazo rero cy'umunsi mukuru w'ubumwe cenda gishira mu minsi mikuru myinshi ihari mu kino gihugu je nibaza ko Burundi ari cyo gihugu ca mbere gifise iminsi mikuru myinshi kwisi ndagira amastatistike mugabo tukivuze turasabye azogira umuntu atugirira icigwa ku minsi mikuru iba muri Singapore igihugu ca mbere gifise passport ntamwe gitaja ku isi karataviza babasabye n'igihugu ca mbere usanga ugira ngo uronke visa y'ibihugu bitoko bikomeye ari ka state urabe iminsi mikuru tugira ivyo bintu babiturabire batugirira hagira umuntu atugirira icigwa ico ni cambere kigira kabiri kwiki kintu muvuze uti mbega umunsi mukuru w'ubumwe urakenewe jewe nakubwiye ko abarundi duhenda nakaturi hypocrite ntituvugana ukuri ibikomeza ubumwe si umunsi mukuru oya nuko ndabaye akarorero barabusinye mu myaka 2 itarahera ca turaryana abantu banzego zira kandi ugiye kubiraba neza nitwava tuvuga yuko bari abantu bitwa ko bazanye ivyo bintu by'ubumwe badafise uruhara mwihungabana ry'ibibazo byari byabaye mu 1993 oya ntitwobi ntavyo n'amatoza nagize mugabo biravugwa sinze ko byari canka atari byo none nimwumva burya ko ivyo bintu by'iminsi mikuru ivyo bintu by'ibintu bija mu bitabo vyonyene bitaja mu ngiro ari guhendana bijye bija bica bisana bya bindi umuntu yari umusuku mu kubaromani yitwa Epictete w'umufilozofe niwe yavuze ati umuntu arashobora kuja ngaha akavuga neza ibintu bijanye n'ama principe ya philosophie akagira articulation neza ibintu bijanye n'ama principe ya philosophie atari kudashize mu ngiro ama principe ya philosophie uburiko urihenda wewe nyene na rero je mvuga ni ibi bintu biragoye hanyuma mwabajije ikibazo gira kabiri muti abantu batwara baravuga bagenda baravuga yuko ubumwe buhari irega ni normal none umuntu atwara wagira avuge ngo iki barabivuga mugabo barazi ko mu ari interieur hanyuma kandi aho duhuriza hagati y'abarundi bato ubumwe burahari vraiment
ibyo utabibona je sindimo hagati y'abantu bato bato ubumwe burahari abantu batugoye aba bantu bari hejuru abantu baratugoye cyane nayo hagati y'abantu n'abandi birumvikana none wewe wosigura gute ko ubumwe buhari hari ibihumbi amajana by'abantu barundi bari hanze narababajwe n'ijambo umuhuza w'abarundi yavuze mumbabarire ndabivuge gutyo oye bamubajije sinzi umumenyesha makuru yamubajije ikibazo amubaza ati mbega abarundi bari mu mahanga yaca avuga ngo nta murundi numwe ari mu mahanga ahari ngo harabagiye ngo guca amafaranga iyo mvugo siyo burya baze baririnda ibintu bavuga bari mu bantu burya abantu si bijuju les gens ne sont pas dupes s'il vous plaît ntushobora kuvuga urumva bica bimera bimwe bya Habyarimana muri ibuka Habyarimana ijambo yavuze bamubajije agitwara u Rwanda sinzi ko ari byo numvise babivuga ababwira bati hari abanyarwanda bari hanze mubona abanyarwanda boshobora gutaha cyangwa bagira ngo nyamba yavuze sinibuka ijambo yavuze ngo ni ijambo ritari ryiza kwera ico gihe kandi sinibaza yuko sinzi ko namwe ndazi ko hari mama bamaze kuvyumva iryo jambo Habyarimana yavuze abivuga ku banyarwanda bari hanze mu ico gihe nyamba yavuze ko Rwanda ari ruto nyamba yavuze yuko atabariyo sinibuka neza mugabo yavuze ibintu atamunwe yagize uyu muntu rero ibintu by'abantu bari mu nzego baca mu nzego bagaca biyumvira yuko ngo bari autorize kuvuga ibintu byo bashatse byose hajya ivyo bintu n'ibintu ijambo uvuze ntirihera riragukurikira ikiba kibabaje n'abantu baravyaye kuko hari abantu bahora barondera kwikura kwa amazina y'abavyeyi kubera inyifato abavyeyi baba baragize mu gihe cyabo rero ndabasabye ibi bintu by'amajambo atuma twavuze ibintu bya discours dohene aya majambo atuma abandi bakomereka bakwiye kuyirinda tukaraba ibintu bishobora gutuma bitwunga ibi byo byo kuvuga yuko abantu bari mu mahanga ari abantu bagiye kurobera ngo n'abapoliticiens ngo sinzi oya kweri ibyo bintu jewe narabimugayiye vraiment kandi si byiza na gatoya ibyo biri mu burenganzira bw'umurundi wese nako biri mu bishingiro biri mu masezerano biri muri pacte international relatif aux droits civils et politiques biri mu bintu bitsimbataza ubumwe biri mu bintu bituma ubumwe bugira mugabo mwa kino gihugu cacu ivyo bintu uhirahiriye ngo uvuge ngo ugire manifestation bacha kwita ngo umugumutsi ivyo niko bigira mugabo barayigira ca muraraba neza bo barayigira kubera ikintu ribo bayigira ne murabona ko bayigira bo rega bije bagira ni manifestation none kubera ko batoreka abandi nabo ngo bagire jewe none nk'umuntu akubaza urabona tugira tukwiza imyaka 5 hafi kutopwita 2021 tugira tukwiza imyaka 3 utagira igitoro none nk'ubu vraiment nonsaba yuko je no gira manifestation gira igitoro ndakironka no bangitse kose urabona imyaka 5 none ngaho abantu batwara bashobora kuja ngaho bakaririmba kwera ibintu bimeze neza un pays endani mu mbarire mwese muri abajournaliste murabaza bagenzi banyu muri Afrika niki kindi gihugu muri Afrika kitagira igitoro niki ndababajije nagira umbarire niki mwamuzi haravuze ngo nta nakiba none mu mbarire normal iyo si menace ku bumwe bw'abarundi iyo si menace kwe rero nibaze tuvugane en terme clair ibibazo by'igihugu tubironderera umuti nibishoboka yuko igihugu gishobora kuba none umva twashobora gutera imbere gute ntibikunda on ne peut pas développer le pays mu bintu bimeze gutyo oya ntibikunda hanyuma ikibazo cyanyuma mwavuze muti mumaze igihe mubaza mukora muvugira ati mbege ibintu muvuga mubona abatwara babikorera bimwe barabikorera ko navyo bemera navyo bakorera ko iyo bibaranja barabikorera ko iyo bibafasha iyo bitabafasha baca batwita basi b'igihugu ivyo ni normal hanyuma kandi nabivuze nibaza yuko izotuma dutera imbere mu kino gihugu cacu kandi tugakomeza ubumwe nuko tuvuga dini maniere none mwe murabamenyesha makuru ndababaza kandi byo ndabibabaza
ni ryari hari amaradiyo ngaha, hari Isanganiro, hari Bonesha, hari n'ayandi maradiyo agira ubu genda ndi mu bantu bakunda gutumirwa mu bintu by'ibiganiro, ibintu bita débat contradictoire ntibikibaho mu Burundi, kuko débat contradictoire iba hagati yande nande, iba hagati y'imigwi y'abantu badahuje ivyiyumviro mugo barondera kurondera ico bokwita confrontation kugira ngo bahurize. Muga muri CNDD-FDD baravyanse iri zoro fize kile maye simplement, none abo bantu kweri baravuga ko bemera demokrasi, utemera débat ugomba kuvuga wenyene. None nk'ubu ndiko ndavuga Rufyiri ngaje ashobora kuvuga mugabo mwe yashobora kumubwira umuntu ashobora kumenyuza muciye mu bibazo mukambaza, mugabo none umuntu atemera débat d'idée ngo abantu baje baharire wumva ivyo bintu iyo demokrasi ishoboka gute?